Moto Master ijana mirongo itanu agakwega icenda, moto nziza, moto inyaruka nk'umuravyo, moto ifise ubukomezi budasanzwe. Torres Garcia Valence arayibwira tega jewe igaze na Liga y'Abanyamugisha. Torres arabwira Valence ati nubarutse twarabonanye, hindukiza umunyagori neza cane, amubwira ati hindukira abibari na kipe yitwa Barcelona n'Imbere, hakiri kare mu bucagucagu gusa. Torres Garcia ugura amazamu kwa Barcelona gati tugombejwe nk'ubuheruka. Barabwira tsigura moto muri Oramotos. Torres Garcia abwira Sandro Manza cyabwiye igitsindo akigura muri Bubete aravyanga. Amasegonda makacana kabisa. Torres Garcia ataka mu gitsindo abwira Valence ati ani muyandazi gusumbura wese. Barcelona kimakipe Valence ati muratsobana nimutugira uko mwatugize ubushize. Imyaka 20 gusa barabwira ati je amaze ko umuntu w'umugabo naciye kwa City ati none maze kwisanga kwa FC Barcelona nka Ferran Torres mugomba kwitonda. Hakiri kare ku munota wa kabiri gusa Ferran Torres Garcia umwana w'Imana n'abanyakataronya hano bwira Valence ati mwarandeza ariko mwareze ibikura. Gatwara ni Rafinha chonga bara kwa Lamine Yamal ariko ibirarangira Ferran Torres Torres umunyamugisha we namugisha ukiri mazibaro ibintu nabyo mugisha ubikoze rimwe kabiri gatatu kane gatanu urabizi ndabigitsindira. Mana waramye abantu karema Rafinha na Lamine Yamal baratse nta origine mikiri gitsino kiri valide uwitwa Ferran Torres Garcia gitsindo valide. Ferran Torres Garcia ndagisarabuye Ferran Torres Garcia mbere ko muhagarikiza cyera valide hano vyano bikunda kiri valide. Komera amashumu kinyakomeye, komera amashumu kinyakomeye kare gusa, komera amashumu kinyakomeye bavuga teka twige kubiri ko biraba ukaba uri mukunzi wa Barcelona kuri dukurira ku rubuga rwa YouTube. Ferran manura muri uvuga ati Ferran Torres Garcia umugabo azukwizira umwana w'Imana n'abanyabujumbura. No ndabikubwiye randi sinabivugiya. Barcelona irahindura ivyumviro, umugabo yitwa Lewandowski nagenda, projet ya Barcelona irashira uwitwa Ferran Torres muri kazoza. Baragicakinga biraganda gute Garcia Oramotos inyishu mu kwiyunguruza. Ferran Torres inyishu mu busatirizi bwa Barcelona na Oramotos inyishu mu bijanye no kwiyunguruza. Ferran Torres Garcia kontra-ataka nziza cyane, Lamine Yamal konga ipoto, umupira ugaruka usanga umunyamugisha yibereye umwana w'Valence. Uyu yarakoze ibikorwa rusange, uyu yaritse ku banyavalense batana imyuzurira ariko arabwira tsubundi umunyakataronye iyo ngarutse Valence mugomba kumva ko umwami yagarutse. Ferran Torres Garcia ateka mu gitsindo cya kabiri rwa FC Barcelona arababwira ati mwatwizaniye mugomba kutubona. Valence baramwirereye none barazibikura. Ferran Torres Garcia shira muri tsinda bigakuri mu minota 16 gusa. Landi jawe ndisabiye umukunzi wa Barcelona nukurangurira mayonda yandike ko Ferran Torres Garcia umukunzi wa Barcelona ahari yiyemera angurira mayonda yandike ko Ferran Torres mutayinguriye nzoyigurira nta kibazo, naho nzoyigura tevye nzoyandika ko Ferran Torres nimero 7 Garcia. Ayo mazina yose nzogerageza jeko Ferran Torres Garcia nzituru witwa Roxon Junior kuvaria mu cibitoke kujya Kanyoni azobingura amazina 3 yose uzoyaciye ko nimero 7 Ferran Torres Garcia. N'abantu mu Barcelona ino mugoroba ndiko ndabona Torres gusumba Lamine Yamal. Ari ni equipe ya Barcelona no muri badugareza cyane gitsindo muri Oramotos
gura moto isharizwa moto idasaba ibitoro. Regarde la primera de l'équipe yitwa Fermin Lopez arababwira atagana nagiye comeka gwabana Frankie de Jong. Fermin Lopez azunguruka nk'urushinga gusa teraraba umunyagori wa Valence neza cyane aramwegezayo arababwira tugwamba ni gwarundi gubugi bubiri. Barcelona yari na jara wa Barcelona yari na jara. Fermin Lopez Malash iramwica gatatu. Vuga n'ubundi ko omtima cyari n'ubundi Ferran Torres inyuma yo gutsinda ibitsindo bibiri ari mu buryo buvuye mu gitsindo gira gatatu abwira kipe ya Valence ati twabatsinze bitanu mu gice cya mbere bwerutse ati n'uno munsi birashoboka. Fermin Lopez ateka mu gitsindo cya gatatu kwa FC Barcelona. Hey, aya Pedri Gonzalez chonga baro attention Ferran Torres ateka mu cya gatatu. Gura moto master 159 moto nziza moto inyaruka nk'umuravyo. Torres l'homme de la soirée, l'homme le plus malin de l'équipe. Ferran Torres ushaka kumwita trikana, ushaka kumwita umwana w'Imana n'isinzima. Ugomba ukunda Real Madrid, Torres uzamukunda ku nabi no ku neza. Igitsinda kigira kane cy'ekipe bitatu vya Torres mu minota igera ku 30 y'urukino. Ferran Torres mubaya Narabwiye muzomwemera mutamwemera ibikorwa bizomubemeza. Yitwa Ferran Torres Garcia n'umwana w'i Valence abwira kipe ya Valence ati warandeze ariko abakinnyi ba Barcelona mwese mva mu kibuga basigaye mu mbaze wa Ferran Torres Garcia. Abafana bose baratashe biraheze. Abafana bose Ferran Torres abwira ati mva mu kibuga musohoke mugende match yacu mwaje kuraba ari gwanje. Wabonye Torres wabonye Barcelona itsinda Valence. Ferran Torres isigura amajambo agoye attention itsinda ariko wapi Martre iyi ekipe nabo y'igitsindo niyo cemera. Martre agenda gusubiza umupira ku munyagori twaziye Sezna ariko ari murenzi baro. Iyi ekipe na wabonye grande presidente yitwa Iwan Reporta agati nakoze diri nyinshi Landry ekipe nayo igarukanye kuri regre Sir Torres acara bibona wabonye baragiye Torres abasaza banaenda baratanguye kugenda kwa Valence. Torres uri umwana mubi abatama bamureze basokura batahishije ubunyene. Aya chomeka baro kwande ekipe ya FC Barcelona mu Rafinha garukana kwa Lamine Yamal ariko Motos inyishu mu kwiyunguruza. Lamine Yamal Naslawi Ebana arabwira ati mumebachiria Valence afishe umunyagoro asanzwe. Lamine Yamal Naslawi Ebana arabwira ati Ferran Torres yatsinze turihorera. Umusore twa Fermin Lopez yatsinze turihorera. Ati Rafinha akazi kiwe no gusava abasore ba Barcelona ari na joro. Ndakubwira pesa nziza cyane y'amaragorora umunyagori wa Valence arabwira ati tugomba bitanu hakiri kare. Ndakubwira muntu uri mu gihugu cy'u Burundi, muntu w'umurundi uri mu bihugu bigiye bitandukanye, menya ora groupe umenya ora Barca bagufitiye ibisatsa bigiye bitandukanye. Ora motos na ora cafe. Iyi Barca igufitiye ora Yamare, igufitiye ora Torres, igufitiye ora Rafinha. Nyuma y'umwanya utari muto umunyagori Dimitrievski abwira Lamine Yamal ati nibishoboka ariyenda
yunamura amaso asika umupira ugiye deuxième poto Lamine Yamal awutereka kuri première poto aramubwira ati ndakibona sinagifatsa bose baragenda banaenda batangwa kugenda kamwe batama muri stade kwa Valence mw'abantu mwe ewe Valence kugenda vyanka yekigalase yiwabo kumbona ibitsendo bibaye bitanu kandi wahora usenda hari ugutsinda hasigaye gutsindwa Valence we kera wahora utsinda nk'izindi areko yo mwakora heze ewe Valence urahevye urageye